reka nabwirega abantu b'Imana ikintu nize vraiment urashobora kuba umukene wo mu mutima. Haleluya. Kandi imugasaza cyangwa ugapfura umukene wo mu mutima. Haleluya. Kuko Imana itatungishije umutima wawe. Iyo tumenye Imana iratubohora ikadukiza ku buryo ubuzima bwacu naho twaba turi mu bibazo birenze akagero dushobora kuba sensible ku bibazo by'abandi ngo umunezero wari ubishe. Paulo yavuze ngo umunezero wo kwigirisha za ntwengo ziri superficielle, avuga ngo une joie débordante, umunezero mwinshi cyane. bavuga ngo turagomba gutanga, turashaka kubashigikira, icyo bita umunezero wo gutanga. Uwo munezero bawukuye he? Nabone barikiri mu bibazo. Uwo munezero bawukuye he? Nabone bakenye. Uwo munezero bawukuye he? N'intumwa itigeze baterereza kuko yabonye ko bakenye nabone. Ibi ni ibintu mpwemu yera, ibi ni ibintu Imana yonyine ishobora gukora mu buzima bw'abantu. Nta muntu yobikwigisha ngo ubikore, ariko ibyo ni Imana ibirema mu mutima wacu muri cya gikorwa cyayo cyo kuduhingura, ikakuremwamo umutima mushasha na perspective nshasha, ukabona ibintu diferama nuko wabibona. Igihe intumwa itagusavye kubera ukenye, ariko nawe ukumva ko ari opportunité yo gufasha abandi, kandi ukiri mu bibazo byawe ukumva yuko muri moins zawe ushobora gukemura moins z'abandi.